Kajugujugu. Kajugujugu. Kajugujugu ni ikiganiro kikugezaho amakuru y'urugamba hirya no hino mu biyaga bigari. Kajugujugu. 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 Kajugujugu kandi ni ikiganiro kibagezaho amateka y'intambara zabayeho ndetse n'ayabanshe kombata. Kajugujugu. 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 Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation. Nyakubahwa utwaye inama nkuru ya Nations Unies, banyakubahwa barongoye ibihugu byabo n'amareta, banyakubahwa Secrétaire général wa Nations Unies, banyakubahwa batumire mwese mwatumwe n'abaperezida banyu kuri uyu munsi w'inama ya 68 ya Nations Unies. Bimpaye akaryo ko kusangira namwe muri iyi nama kugira ngo nshobore kuvuga ibihanze igihugu canje. Ubwa mbere ndifurije Denis Francis nk'umuntu yatowe kuza gutwara Assemblée nationale des Nations Unies, kandi ndakeje cyane n'abagize ibiro vyiwe kubona mwashoboye kwizigirwa ngo mutware urwego nkuru rwo hejuru. Sinogena ntashimiye n'umuperezida asohotse ukuntu yavyifashemwo, akaba umuntu yerekanye ko afise ubutware bwiza no kugerageza kurondera imiti ku bibazo byari bihanze isi. Ndashimiye cyane Antonio Guterres, Secrétaire général wa Nations Unies, ukuntu yitanga kugira ngo ashobore kuronderera amahoro isi. Nyakubahwa Perezida, mu gihe ngaha ahantu turi mu nama aha igihugu ca Maroc kiri mu cunamo c'ukunamira abantu batwawe n'imitingito y'isi hamwe n'imvura yaguye ku igenekerezo rya 10 n'imitingito yabaye igenekerezo rya 9 uku kwezi kw'icenda 2024. Byatumye batakaza abanyagihugu barenga ibihumbi 5. Abandi barata uburere babamwe mu gihugu cya Maroc. Imyuzure yashoboye gutwara abantu barenga ibihumbi 200 kandi ishobora konona n'ibintu bitari bike mu bigize ubuzima bw'igihugu. Abakongomani barashima ingene Assemblée nationale ya Nations Unies yavyifashemwo mu kuza gutabara igihugu ca Maroc. Kandi igihugu ca Congo, ca République démocratique du Congo cifurije gukira n'ingoga bagwa abashoboye gukomereka. Nyakubahwa Perezida wa Assemblée nationale, ntitworeka kwerekana ingaruka z'iryo hindagurika ry'ibihe. Ivyo biri mu bintu bimenasa ibinyabuzima by'isi muri rusange. Kuri ivyo bibazo byose haruhande y'iduga ry'ibiciro by'ivyankenerwa hiyongera ko noneho nico twita ihindagurika ry'ibihe ritera ubushuhe bukabije kw'isi. Indyane za politike zose zizana ingwano kw'isi, ibi byose bishira mu gihirahiro umugambi wacu wo kwishira hamwe muri Nations Unies kugira ngo bashobore gucunga umutekano w'isi.
fait des vœux unanimes et intemporels de tous les peuples du monde qui doivent par conséquent demeurer au centre de nos... mu gihe kubaho neza no kuba mu buzima bwiza vyari ivyifuzo vy'umunyagihugu wese umwe wese ku giti ciwe ku isi nzima action collective suivant une approche réellement multilatérale et inclusive. Nous sommes interpellés à travailler ensemble tubwirizwa twese kuja hamwe tugakorera hamwe nk'ibihugu byose en vue de répondre kugira ngo dushobore kwishura kuri ivyo bibazo byose bihanze isi. C'est pour cette raison fondamentale Nico catumye la pertinence du thème central annuel de cette saison nico gitumye nshima umutwe canke catumye iyo nama ishobora gukorana kuri iyi ngingo ya 68 y'ikoraniro kaminuza de cette session intitulée Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action menée. Icivugo kivuga ngo kugarukana umwizero no gushobora kubeshaho abanyagihugu b'isi pour réaliser le programme 2030 et les objectifs de développement durable en faveur de la paix. Mu gushobora kugarukana amahoro mu ntumbero twihaye gushika muri 2030 no kuba mu mutekano n'uwituze rya bose. Tubwirizwa kuja hamwe kugira ngo dutorere ibibazo bihanze isi kandi mu mwanya muto harimwo ibibazo by'umutekano iterambere rirambye. Ibyo bintu bibiri no kuvuga umutekano n'iterambere ry'isi bifata ingingo zose zizokwigirwa muri iyi nama kandi nivyo bigize ingorane isi irimwo muri ino misi. Ico civugo kirakomeye cyane. Ya mu kiringo twamaze gushika muri 2023 isi yaranzwe n'intambara z'urutavanako hamwe n'ibibazo by'ubushomeri bwugarije isi hongeraho noneho n'ingaruka zari zatewe na COVID-19. Inzara nayo iri mu bihanze isi. Abanyagihugu ku isi bashonje bamaze gushika ku rugero rutari bwigere ruboneka ku isi. Ibisida bitewe n'ihindagurika ry'ibihe nabyo vyiyongera ku munsi byaje vyiyongera ku ngorane isi yari isanzwe ifise. Ibintu bituma umutekano mpuzamakungu uhungabana ibibuza iterambere ry'isi muri rusangi. Birakwiye yuko guhanahana inguvu hagati y'ibihugu bizotuma dushobora gusohoka ivyo bibazo vyose twavuze. Monsieur le Président, le maintien de la paix et de la sécurité internationale constitue le fondement. Nyakubahwa Perezida, guhagararira umutekano w'abanyagihugu ku isi yose biri mu bigize icibanze biri mu bihanze mu biragishinga iyi nama. Ivyo bisaba ukwiyangaja, bisaba kwitanga no kwiheba. Icane abanyafrika twebwe ntidutahura inyifato twogira
Les ambiguïtés et atermoiements de notre organisation, plus particulièrement de son Conseil de sécurité, dans certaines crises. Abanyagihugu ba Afrika ntibashobora gutahura ingene Nations Unies ikoresha ubusumbane, niko novuga ubusumbane hagati y'abaturage bagize isi. Politiques et sécuritaires qui sévissent en Afrique, parfois depuis plusieurs décennies. Ivyo vyerekanwa ni umutekano muke n'ibisida bijanye na politike vyiraye muri Afrika kandi kuva imyaka y'ibinjana iheze. C'est le cas notamment de la crise oubliée du Sahara occidental qui déchire deux pays frères. Ati akarorero twotanga ni ikibazo kiri hagati y'ibihugu vya Sahara bibiri bimaze mu ntambara imyaka myinshi. L'Algérie et le Royaume du Maroc. Yarabivuze Algérie et le Maroc bamaze igihe barabana y'ingwe. Le cas de celui du Mozambique. Ati ikindi kibazo twobaha kwa karorero ni igihugu ca Mozambique aho umutekano umaze ibihe bitari bike mu ntara ya Cabo Delgado hungabana ukoreshejwe nabo bita abateroriste. No muri Afrika y'uburengero no muri Afrika yo hepfo ya Sahara naho nuko. Laissant derrière elles le souvenir de l'inachevé, alors qu'elles incarnaient tous les espoirs de libération des peuples des pays concernés des griffes du djihadisme. Ati ivyo bihugu vyinshi vyabaye vyamenashijwe n'abajihadiste mouvement terroriste. Ati ibihugu bibimazemwe imyaka myinshi byifuza kubivamwo ariko vyaranse. N'igihugu ca Sudani ntikiri ku ruhande naco gifise kibaye mu myaka myinshi intambara civile yamaze imyaka itari mike. Ati abashigikiye General Abdel Fattah al-Burhan n'abashigikiye Hamid bariko baragwana kandi bamaze igihe kitari gito bariko baragwana. Ati iyo ntambara yamaze kwica abanyasudani di Nord benshi kandi ituma hatakara n'ibintu byinshi. Ati communauté internationale no kuvuga ishirahamwe mpuzamakungu nta kintu ryigeze ribivuga ko riricecekeye kandi hariko harabibara muri Sudani. Ati tugiye mu gihugu cacu muri République démocratique du Congo naco nticyasigaye inyuma. Ati twasaba gukura ingabo za MONUSCO muri République démocratique du Congo kugira ngo igihugu ca République démocratique du Congo gishobore kuba cyo cyo nyene ubwacu. Ati inyuma ya hafi imyaka 20 ingabo za MONUSCO ziri muri Congo. Ati harageze ko abanyagihugu ba Congo bifatira mu minwe umutekano wabo. Turabashimiye kubona mwarashoboye kuza kudufasha kurondera umutekano. Ati kandi tukongera tukamenya neza yuko gukura abasirikare ba MONUSCO muri République démocratique du Congo bizoduha kwibako. Aka kantu ati turabona neza yuko ukuzana ingabo za MONUSCO muri République démocratique du Congo bahamaze ikiringo kirenga imyaka 25 nukuvuga zitashoboye kurandura na nimizi imigwi y'abaroberi iri muri République démocratique du Congo.
ati iyo migwi ikaba isanzwe iteza umutekano muke mu gihugu ca République démocratique du Congo no mu karere k'ibiyaga binini. Ati ntizanashoboye noneho no gucunga abanyagihugu b'abakongomani bicwa buri munsi. Ati gukura ingabo za MONUSCO muri République démocratique du Congo buke buke biri mu bikorwa MONUSCO ibwirizwa kwitaho. Ati kandi uwo mugambi wahereye 2018. Ati uwo mugambi wo gukura ingabo za MONUSCO muri République démocratique du Congo wabwirizwa gutangura 2018 ugahera 2021 atangabo ya MONUSCO kiri muri Congo. Ati turabona ko bitagikenewe kandi ntacyo bifasha abakongomani kubandanya twiyumvira ko MONUSCO kuza guhagararira amahoro n'umutekano muri République démocratique du Congo hari ico vyodufasha. Nta kintu kidufasha kuko ntacyo vyadufashije. Ati gukura ingabo za MONUSCO muri République démocratique du Congo cyo bicubahiro cyo igikorwa citeka. Ati kandi kikaba ikintu gihesha iteka MONUSCO. Ati turiteguye gushiraho izindi ngingo zo kubandanya dukorana na Nations Unies mugabo atari zo kugumiza ingabo za MONUSCO muri République démocratique du Congo. Ati kandi bikaduha inyungu dufatiye kubigezweho muri iki gihe muri République démocratique du Congo. Ati nk'umuntu ajejwe gucunga umutekano w'igihugu ca Congo, ubwigenge no gucunga imbibe z'igihugu. Ati narashoboye kubwira leta ya Congo nongera mvugana n'abayobozi ba Nations Unies ko botangura gukura ingabo za MONUSCO muri République démocratique du Congo. Ati twasubiye gutanga ikiringo ko bohera muri mu kwa 12 kwa 2024 bagashikana mu kwa 12 kwa 2025 atangabo za MONUSCO zikiri muri Congo. Ati yo niyo ngingo twihaye twebwe nk'abarongoye igihugu ca Congo kandi twatwaje kuyishikiriza president wa Conseil des Nations Unies. Ati dusaba ko bo kwihutisha gukura ingabo za MONUSCO muri Congo. Ati hejuru yo gukura ingabo za MONUSCO ati hejuru yo gukura ingabo za MONUSCO muri République démocratique du Congo turasaba Nations Unies guhana no kwihaniza umuntu wese yagirizwe ubwicanye bwabaye mu gihugu ca République démocratique du Congo. N'abarengeye agateka kazina muntu bose mu gihugu ca République démocratique du Congo. N'abaciye kubiri n'ingingo mpuzamakungu za ONU n'izindi ngingo zose zizihetse ntibyemewe. Dore ngize urabona ibara ijya hasi. Excellences, mesdames et messieurs les chefs d'État
et de gouvernement, banyakubahwa barongoye amaleta n'ibihugu, mesdames et messieurs les chefs banyakubahwa murongoye ishirahamwe mpuzamakungu ONU, délégation, banyakubahwa mwaserukiye amadelegation, ni ukuvuga baserukiye abaperezida. la tenue de cette 78e session de l'Assemblée générale des Nations Iyi nama igira 68 yisanzwe ya Nations Unies Unies m'offre l'opportunité impaye uburenganzira que les États membres bwo gusangira namwe ibihugu biyigize de la superficie de son territoire national ati igihugu ca Republique Democratique du Congo cafashe ingingo zidasanzwe aho cemeye guhebera ibice 30% vya territoire za Republique Democratique du Congo zihebera amashamba. préservation de la biodiversité et de déposer une contribution prévue déterminée comportant des mesures d'atténuation axées sur 4 secteurs prioritaires: l'agriculture, les forêts, Ati kandi twashimye gukoresha ibice by'igihugu ntungagihugu tuja mu burimyi n'ubworozi kugira tugabanye amasosiyete yonona ikirere. l'énergie et les transferts de technologies ainsi que des mesures d'adaptation. Monsieur le Président, Nyakubahwa mukuru w'igihugu, multilatéralisme et le respect d'un système mondial fondé sur des règles ont soutenu la paix, la sécurité, la santé et la prospérité dans de vastes parties du monde depuis 78 ans. Les Nations Unies incarnent ces principes et restent un acteur indispensable pour faire face aux menaces existentielles contemporaines. ati Nations Unies ntako zidakora kugira zishobore kugwanya ihindagurika ry'imiterere y'ikirere, De la crise alimentaire actuelle, ati no kugwanya ingorane zijanye no kutaronka ibifungurwa bikwiye ku isi, ainsi que des pandémies et ati no kugwanya ingwara z'ibiza. aucune de ces menaces mondiales critiques ne peut être résolue par des nations agissant seules, Ati izo ngorane zose zihanze isi nta gihugu na kimwe coshobora kuzitorera umuti conyene kitagiye hamwe n'ibindi bihugu. soit-elle. Tout cela exige une coopération Ati multilatérale. ivyo vyose kugira dushobore kugwana n'ihindagurika ry'ibihe n'inzara, izura inzara ni ibiza, tubwirizwa kuja hamwe nk'ibihugu byose vyunze isi. Pour conserver la confiance de la communauté internationale, Ati kugira ngo tugumye ubwo bumwe bwo gukorera hamwe. elle est capable de s'adapter au temps présent et de relever avec Ati kandi Nations Unies zibwirizwa kumenya kwisanisha n'ibihe tugezemwo efficacité et responsabilité les défis d'aujourd'hui. kugira ngo zishobore gutorera inyishu ibibazo bihanze isi muri kino gihe nyene. Pour donner un nouveau départ au multilatéralisme, la réforme de la Charte des Nations Unies sur les points clés, Conseil de sécurité, veto, chapitre 7, Ati ivyo rero Nations Unies kugira ishobore kubigeraho ibwirizwa guhindura imikorere imwe harimwo ibihugu bigeze G7, harimwo amategeko agenga umutekano ku isi, harimwo n'amategeko n'ibwirizwa rigenga Nations Unies ubwayo. recours à la force est-elle indispensable mais ne serait pas suffisante. Ati ibintu byo gukoresha inguvu mu gutorera umuti ibibazo bihanze isi siwo woba mwiza nubwo uri mu mategeko agenga Nations Unies. Manque pas. La coordination et la coopération entre les différentes institutions et agences des Nations Unies sont imparfaites. Ati imikoranire hagati y'ibihugu bigize Nations Unies n'imikoranire hagati y'ayo mategeko ari muri Nations Unies navyo bifise ico umuntu abinenga. Abordé plusieurs fois dans différentes enceintes, sous des angles différents. Nkuko twagiye turabivuga mu biganiro byagiye biracana cyane ko muri Nations Unies. Chaque bureaucratie internationale entend persévérer dans son être.
ati igihugu kimwe cyose mu bihugu vya rutura kigomba guhagarara ku buhangange bwaco ugasanga gifashe ingingo. Ati twasaba ko mukwiye kugwiza kongera ko abamambere bagize inama nkuru y'umutekano ku isi ati mugashiramwo n'imiburiburi aboserukira umubumbe wa Afrika babiri mu bantu bafata ingingo z'indani muri Nations Unies. Ati naho rero mperaho mvuga yuko Nations Unies ikwiye kuraba ikongera igasubiramwo amategeko ayigenga canke ikongera igasubiramwo ingene yitunganijwe. Qui accuse certaines limites face aux mutations actuelles et à la dynamique internationale afin de lui donner plus d'inclusivité aussi bien dans sa composition que dans son processus de prise de décision qui désormais devra prendre en compte la voix de l'Afrique. Ati ivyo twobikora twisunze yuko Nations Unies inama y'umutekano ya Nations Unies imaze imyaka 78 atacahindutse kandi hariho ibintu bishasha mu vyonona umutekano ku isi byagiye birahindagurika. Byaba ngombwa rero yuko bahindura imiterere n'imitegekerere ya Assemblée Nationale des Nations Unies kugira ishobore gufatira ingingo ibibazo bihanze isi muri iki gihe batibagiye gushiramwo abanyafrika. Imbere yuko ndangiza ndasaba ngo abantu bari ngaha bose ngo twibuke ihohoterwa rikorerwa abakenyezi mu gihe habaye intambara mu buce bw'isi. Ntikiragahishwa sagaseseshwa rumuri ko igihugu cya Republique Democratique du Congo kiri mu bihugu bifise ico kibazo cy'ihohoterwa ry'igitsina gore. Ati bivuye ku ntambara z'urutavana ko zibera muri Republique Democratique du Congo. Ati kugira ngo dushobore kugabanya ihohoterwa ry'igitsina gore muri Republique Democratique du Congo canke dushobore no gutuza imitima yahuye n'ivyo bibazo. Ati twasaba yuko Nations Unies yoshiraho igisata kijejwe kwiga ico kibazo c'ihohoterwa ry'abagore muri Nations Unies. Ati hakajaho ikigega kijejwe gukora ibikorwa bijanye n'abahohotewe bivuye ku gitsina. Ya ati twasaba yuko haruhande y'ivyo hoba ishami ry'ikigega cyashizwe mu 2022 kijejwe kwiga ku bibazo by'abagize ihohoterwa rijanye n'igitsina ko naryo ryo kugura ishami ryaco muri Republique Democratique du Congo.